Mwiriwe cyane imbere ya byose mbanje gushimira mwe ku mutima mwese mwigoye ama TV yose mwihaye akanya kugira ngo mwitabe kano kamo twabateye. Rero majambo make twashaka kubamenyesha abarundi n'amakungu yo bakagera n'abandi abanywanye bakunda ibikorwa byacu baba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu yuko n'umunsi urizina itariki imwe kwezi kwa 12 2021 yuko twasize ahabona ibiro byacu company yacu Mugisha Movie Company kugira ngo twororeze benshi bara tubaza bati none tubakeneye twabasanga he ko turifuza kumbure byinshi twokorana byinshi twoyaga byinshi twoshigikirana. Rero majambo make Mugisha Movie Company kuri uwo munsi uri hejuru dushaka tubamenyeshe yuko twungutse dusinya butatu mu bikorwa byacu. Nyabutatu rikabigizwe na TV online ashika 3. Hariho yitwa Mugisha Media, hariho yitwa Madel TV, hakaba n'indi shasha rero tugiye kugura iceso no munsi yitwa Fasha Burundi TV. Cyane Fasha Burundi TV no tuzaguhagarira kuri Fasha Burundi TV. Ivyerekeye kuri Mugisha Media twamenyesha gusa yuko muri umwaka tugira dutangure yuko tugiye kuza kuvandana amafilime meza menshi cyane meza kandi mu rurimi rw'ikirundi gusa kuko twasanze twavangatiranye ibikorwa ikirundi n'igiswahili hari bamwe kumbure bitabagwa neza. Cyasabona rero neza yuko byo byiza yuko twogira gute twogerageza kubitandukanye muri Mugisha Media twashire amafilme yo mu rurimi rw'ikirundi atandukanye. Nimwe muslimizo jako kuri Mugisha Media muri umugambi nyene nizo kwitwa Never. Ni filme itwa Never niyo bagiye kuzoronga muri kwezi kwa 12. Hama inyuma yaho tuzobadanira undi muriro w'ifilme izo yitwa Mugisha igice cya 3. Benshi bakunze cyane bose ubu tubazane igice cya 3 cy'ya filme yabaye inkora mutima ku bantu benshi cyane ku isi. Igice cya 3 kiri mu nzira tubasaba rero yuko benshi mu dushigikira mu kurikirana ibikorwa byacu kuri Mugisha Media. Hama kuri Madel TV naho nyene nuzukira amafilme yacu y'ururimi rw'igiswahili, ibiganiro by'igiswahili n'impanuro zitandukanye. Hama ya gatatu akaba ari Fasha Burundi cyane ariyo dushaka ko yuko twobaganiriza kugira ngo mumenye icyari cyo Fasha Burundi TV ico izobijejwe hanini. Fasha Burundi rero TV izobijejwe cyane kuba umuhuza w'abakene w'abanyarucari w'abagowe w'abajya bafise ibibazo bikomeye cyane n'abamwe usanga bafise uburyo kandi bafise n'umutima wo gufasha abandi kuko twasanze hari abantu usanga bafise ibibazo bikomakomeye kwacu usanga kumbere kubashika ko biragoye abandi usanga cyakizere cyo kwizera abantu bashikira kuri abo bantu biragoye. Niyo mpamvu tuvuga tutireka twugurure iyi Fasha Burundi izofasha rero bajya bakene bakomakomeye babandi banyarucari babandi bita abantu nikora kugira ngo nabo nyene bateri intambwe ubuzima bwabo. Fasha Burundi rero tuzokorera mu bisata bishika nka 3. Gisata ca mbere Fasha Burundi giye kuzokoreramo ni gisata cerekeye amagara santé. Amagara mu magara Fasha Burundi cyane izofasha babandi usanga bari nko mu bitaro barafungiwe mu bitaro basanga babuze kumbure abo bafasha amahera yo kubakuza mu bitaro. Fasha Burundi izobafasha rero kubarondera abantu bafise uburyo bwo kubafasha abo bantu bave mu bitaro. Mu cerekeye amagara nyene naho nyene hari abantu usanga bagwaye kumbure baremvye babura amahera yo kugura imiti. Fasha Burundi izobakorera ko kugira ngo ibafashe kubaronsa abantu bazogira gute bazobafasha kubakura muri ico kibazo. Tuvuye mu gisata c'indero mu gisata c'amagara hariho n'abandi usanga kumbure babandi usanga agwaye afise ingwara ashaka kuja kuvugwa hanze. Nico nyine Fasha Burundi izobikorera kugira ngo gushikanijwi kure ko twebwe kumbure ajya amahirwe Imana yaduhaye kuba tumvwa n'abantu benshi kuri iyi si gushikanijwi ryacu kure kugira ngo bafashe bene Burundi bafashe abari mu bibazo bitandukanye. Turazi yuko igihugu cyacu ari igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu ciza kiri mu bintu byiza cyane ariko nkuko tuvuga yuko nta mwongo buri sato ibidahizwe.
abantu bose nitwogira amahirwe mu buzima twoba beza nitwogira ubuzima bwiza twese hategezwa kuba hari bamwe bari hasi afise amagorwa afise ibibazo abarushe ameze uko ibyo nibyo bituma ubuzima bwo kwisi bukunda rero twebwe rero tuza dukora kuri babandi bababaye babandi bafise ibibazo babandi bafise ingorane zikomakomeye tuvuye mu gisata cy'amagara tuzokora mu gisata cya education c'indero hari abanyeshuri usanga kumbure bafise amatanda bafise ingabirano bafise ishaka ryo kwiga ariko bakabura minerval hakaba hariyo n'abantu kumbure afise umutima wo gufasha icyo kintu afise n'uburyo mugabo akabura aho yobicisha rero tuzoba nka connection y'abanyeshuri usanga bafise ishaka ryo kwiga ariko badafise minerval bafise ibibazo bikomeye kugira ngo baronke minerval icyo kintu fasha Burundi izogikorera kugira ngo yamara dufashe abanyeshuri bamwe baronke minerval n'ibikoresho by'ishuri fasha Burundi izokorera no kindi gisata cyereke vie sociale ubuzima busanzwe ibibazo byamaho ngo twivuga yuko ibibazo byamaho mu buzima nawe udafise ingorane ariko tuzokora kuri babandi bagowe gose kandi Imana nyatuje imbere tuzokorera mu ntara zose z'igihugu ariko ni boro tuzohera aho tuherereye tuce tugira gute twevuriwa tugenda dukora n'ahandi rero muri vie sociale ari abantu usanga kumbure baratewe n'amazi inzu zarabomagurise amabati yaraguruse ibintu nk'ivyo ibyo nabo nyine tuzofasha kubaronsa abantu babafasha kugira ngo bakure muri ako kangaratete rero fasha Burundi iri ku bwanyu iri ku bwacu ije kugira ngo ifashe yoroshe bimwe mu guhuza abababaye abagowe abari mu ngorane n'abahiriyo nafise uburyo kugira ngo bafashe twifatikanye rero twese hamwe dushigikirane kugira ngo abantu dutera intambwe twese kuko nitwafashanya niyamigisha zo tukuturarondera kandi zo tukuturagabanya inzara zo tukuturagabanya ibibazo mu gihugu zo tukuturagabanya n'uburozi washaka kuko byavuga ati iyo munda harari inzara hakavuka inzigo ya nzigo imaze kuvuka inzigo ituma abantu bagira gute batangura kurogana kwera ubukene bwinshi rero ivyo niyo ntumbero yacu yatumye tubamagara kugira ngo tubamenyeshe ibikorwa tubishire hagaragara dutera kamo abo bose kwisi batwumva ku ma TV atandukanye mwese mwaje ngaho mfise abantu bakurikirana bose bumve yuko Mugisha Movie Company iri ku bwabo kandi ije gikora atana kimwe gisabwe kuko ari umuntu ashaka ati none mfise nk'imfashanyo yanje mfise nk'umuntu ushaka gufasha no tangiki canke no koriki ama contact yacu baraza kuyaronka ni contact gusa ukatubwira twebwe ico zokora tuzogishikana mu ngiro ico uzoba uyifuza cyane muri ivyo twavuze yuko tugiye kugira gute tugiye gukorera rero dusaba rero yuko abagwiza tunga batandukanye amakampuni atandukanye akomakomeye afise uburyo bukwiye bwo gufasha n'abandi dufashanye twese kugira ngo tugire ubuzima bwiza murakoze cyane nimba mufise ibibazo kumbure nashaka kumbure ndabereke n'abakozi zokorana n'isegonde nsaba staff ya inuze ya Bugoboza mbabone abo tuzokorana equipe nzima hama nimba abafite ibibazo baciye babaza ibibazo byabo kugira ngo turangize iki kiganiro cyacu murakoze cyane John nkuko nabivuze rero iyi ni equipe nzima yabazokora muri Mugisha Movie Company abari bazokora muri Mugisha Media ijya butatu navuze Mugisha Media Madil TV na Fasha Burundi TV cyane ahanga mfise project director na counselor azobajejwe bayitwa Mukunzi Aisha azobajejwe mu gutunganya ibikorwa na counseling cyane ku bantu bafise ibibazo byo mu mutwe n'ibyo ku mutima abari abamariye abantu batandukanye bafise ibibazo byabo naho nyine tuzobafasha kuko tuzofasha abantu ku mubiri no ku mutima byose birimo hama ahanga bafise mu trésorier Nzeyimana Warda azobajeje n'umunyabigiga wacu hama hari yafise Jamal Bizimana n'umudriver wacu umushoferi wacu azobikora neza kutuduza imisozi hirya no hino mu ntara z'igihugu hatwa dufise Wilson nawe ni umukameraman na dufise Shimugimana Peruze abari niwe
umusekreteri wacu azokwakira abashitsi bacu, hama tukaba dufise bwana Isa ari Nahimera bwana Isa ubu cameraman bose abo ni bayisa bose n'abakameramani n'abaeditor nibo bari mu bikubajya byo muri production. Rero tubasaba rero yuko abo bose bakora dukurikirana yuko nukuri batogira amakenga ari yose, turi ngaha ku bwanyu, turi ngaha kugira ngo twifatikanye na bamwe bamandi usanga baguwe kugira ngo dusangirane iyo migisha Imana yaduhaye kugira ngo turonke ubuzima bwiza ngaha ku isi nejo mu ijuru. Murakoze cyane bashaka nda nibaza mashaka kubaza ibibazo kugira ngo tushima kubaza kijanye na filime muze ko wagiye gusohoka igice cya gatatu. Ego Mugisha sinema yakunzwe cyane mu gihugu. Ego ndetse no hanze y'igihugu yarakurikiranye cyane. Ego nibaza yuko yakwiragiye ku isi nzima. Sinema ya Mugisha tuvugana nta muntu abantu bavuga yuko atayizi banakurikirana cyane ibintu byo ngaho iwacu. Hari habaye ikibazo nyabaki kuvuga ngo itebe igice cya gatatu bo ikibazo nta kibazo cyari gihari, gusa no kubera twashatse kubanza dukina izindi, kuko ikindi nacyo cyabaye nuko benshi mu bakinyi bijya filime ya Mugisha bari barafatiriwe cyane gose ku buryo kugira ngo baronke bwegeranye nicari cyoroshe, cyasaba yuko ufise uburyo bukomeye buri hejuru kugira ngo ubegeranye bamwe amamukore igikorwa nk'icyo kibandanye. Okay, twumve rero yuko inyuma yuko bavamwe babuze umwanya bari bafatiriwe, twumve ko mwaciye mubihindura cyangwa nibajye nyene bazokina ikindi naco mbega ho mutegura kwizosohoka mu kwezi kwa kangahe itariki zingahe umwaka uwuhe yo bimaze gukinwa yose cyane bimeze gute? Bo ufite tuvuga ngo tuzohindura benshi muri bajye bazoba bahari nabandi bivanye n'ukuntu twayipanze iyo filime Mugisha igice kigira gatatu. Rero turatekanya yuko ari filime izokugurura umwaka utangura mu kwezi kwa mbere, niyo filime izotangura kuri channel yacu Mugisha Media. Yego. Okay, ikindi kibazo no shima kubaza cyembe kabari nabo nyene babaze nikijanye n'ukuntu mwavuze yuko company yiwanyu ijina cyane gufasha abantu nikora donc abantu barahura n'ibibazo byinshi tubizi ari bya ubunye nibaza yuko mu gihugu sinzi ko hari umuntu azosubira kwicwa n'inzara kubona abanye n'ibikere dusigaye tubiki. Rero no cyenza ngavuga nti iki kintu ku bantu batagitahuye neza je nagikurikiranye nacumvirije bisigura yuko mwebwe simwe muzofasha ahubwo ico muzofasha no kurondera abantu bazofasha. Voilà ni kuvuga yuko hariyo bimwe twebwe tuzofasha bivanye n'uburyo bwacu, sivyo twebwe nyene kwanza kujya bavuga ngo ija kurishira ku nama, hari ibyo tuzofasha twebwe nyene ku gatwe kacu n'ibindi kumbure zobona ko biri hejuru y'uburyo bwacu tuzofasha ababishoboye kugira ngo bafashe abo bantu, nuko abafasha kugira ngo bafashe abo bantu mu nzira nziza. Okay, ndashokurangiriza kuri aka kantu kuko ni ibintu bizwi kandi byavuzwe cyane, tusanze twe turi muri entertainment dusanze tubizi yuko hariho abantu bamwe bahora barungikirwa amafaranga tigenda mugarukira uriya muryango ugasanga uhawe miliyoni 9 uhawe miliyoni 10 mugashikana zibica miliyoni 1 cyangwa miliyoni 3 aya ugasanga acaje pembeni. Sawa bega iki kintu mushe kugarantisa abantu gute, mushe guha abantu garanti gute kugira ngo wa muntu afise umutima wo gufasha azamenye yuko ubufasha bwiwe muri security atavya bindi bikunzwe kuvuga hirya hino, kuko benshi barasho gutinya kubera ko ababigira n'abantu baboneka kumengo bari serieux n'abantu nyene ku ma réseaux sociaux ukamuha ibintu atigenda ufasha uriya muryango mugabo amafaranga gaca kubitwa ikorosi. Ni garanti nyabaki n'umushoye guha abo bantu bari kwadukurikirana kugira ngo baze bame bafise umutima utekanye bati ubufasha twebwe twatanze uzoshika mu mahoro. Nakoze cyane ndakubwire yuko kimwe mu byatumye dukora iki kintu nico uvuze, kuko tumaze kuronka abantu benshi cyane babitubwira yamara Mugisha twebwe twararungisa runaka ukubitsa bigenda uko twarungiye kanaka ari nabandi nashimye kuvuga ngaha kuri kubyo babi kumwe bitatanga isura nziza, twarungiye kanaka mugabo byagenze uko twangiye kanaka byagenze uko. Rero personnellement ni kintu nuvuga ko cyambabaje cyane, kimwe mu bintu byatumye n'uguru yifasha Burundi nico uvuze. Abantu benshi ni turi honnête
benshi muri twebwe ugurura ikintu si ibi gusa hari abantu usanga yugurura n'ishyirahamwe petetre avuga ati mfasha imfubyi mfasha ibi usanga n'ibyo bintu nyine uhejeje kuvuga rero twebwe garanti nobaha nuko icambere ibiro birahari adresse irahari iri visible abazokwifuza abazobafise umuntu kumbura ariko umuntu ashobora kuvuga ati je bana sindabizera gusa naho mwagize ibimuga sindabizera gusa barazoro umuntu ashobora kuvuga ati reka nondene n'umuntu wiwanje pembeni aza kurikirana ico kibazo kuko twego bizoba biri visible kandi bizoca no kuri Fasha Burundi TV online live bizoca kuri YouTube abona ati bana umuntu runaka kuko icambere ndo tuzomurondera umuntu icya kabiri ibizokenerwa byose azobivuga kuri aho nyine direct sivyo kandi azovuga tuzokuyaranja tubahe nukuvuga umuntu azobe yatanze imfashanyo yiwe igezo turi kugikogwa tuzoba mu direct avugane nawe avuge amushimire bumva babona bene umurango babona nivyo yaragize gute yatanze abyumve neza kugira ngo amenye ko ari igikogwa kiri kimeze gute ari igikogwa kigikoza abantu kiri mu muco ni cyo tuvuga tuti iki gikogwa tugize ni mu yantumbero yo kurundira imigisha y'Imana ko dufise ibyacu byinshi dukora bitwinjiriza amafaranga atari ngombwa ko tubivuga ngaho ku ma réseaux sociaux uko nuko namamvuga jewe sinkunda kuvuga ibintu by'iwacu bitwinjiza amahera rero ico nico cyagituma ngo umuntu acaja afate nk'umuntu nk'akarorero turonse nk'ikimuga mu bimuga zokoreramo ugasanga ikimuga par exemple nta maguru afise amaboko ariko akakubwira ati je yamara hamwe n'urongo n'umuntu mutahe je no ufunonoro kibindi byo kugira byo gusabiriza umuntu nk'uyo rero umaze kumwumva ukamubaza nk'umutahe wangaye aya na ukacurondera umuntu direct ufise uburyo nje tuweza aho nyene wowe udabufise turondera umuntu bikaca bigenda direct kuri YouTube abantu bakamara ati cyagikorwa nyene cyakamara ati cyagikorwa cyanje cyagize gute cyakozwe kandi mu nzira nyayo Shiziko wandi no baho mwanya wakabaza cyo bamundi nongere mbaza kandi kabazoka atene twari umunsi ni ya kwishuka tudete bisori kwa kona chero aya cyane ko ndisha ndati nyine aho uri hose ko ndumwe mu bantu babwira bashije kwinspira kuri ya filime ya Mugisha merci kuko ugereke gukora igice gatatu ya filime Mugisha yego ama ko kari ari wari mu actrice principal mu ya filime jenga banzi yukunya ari mu bukana cyo cyonyine rero ikibazo n'umugabo mubaze ni kintu mbere bizokorowa yuko ese muze komeza kuko je twari kumwe mu Buganda yaravuze ati ya filime Mugisha yuko ari we yayanditse inde karire kuko chagira Uganda cyo guranutse nyine karire production avuga ati yuko ari we yayanditse nyine izo byarabone kugira ngo muyibandanye cya gatatu canke yabashize ko bo murakoze cyane kibazo kiwawe cyo novuga kuri filime yari yose umwandisi baramwandika filime itanguye rero urazogenda urabe kuri filime itanguye banditse nde of course turabizi yuko filime yanditse tubuzi nyereze ko ari wo yanditse ariko je bibabiri ni biruba bibyishe musanzwe ari usanga umashoka kukina filme acavuga ati bivaye ni kungena ari jewe nabashize hamwe itegeza ari ciwawe reka ndacishire ko kugira ngo abantu babashe kugira iki yani wakomeye kuza badukurikirana jeje ko nakimubaza arambira ati ngo bintu mu bintu bya mbere byatumye wowe nakarire nyene oya bon ibyo sivyo ibyo mubeshi bwambaye ubusa kuko muri domaine ya composition je natanga composition bangiri ku ishure amafilme nka yose kandi kijya kitwa tutari muri association sikuvuga ngo yari nka company basi kuri je ndi kubera ari company yiwanje personnel mashura kuca nyandikisha ati magana amazina yanditse filme ati bice bikunda bice kibanga kamizo n'ingoma mugabo c'est une association rero ni kintu muja hamwe mwamfise comité executif mwamfise ibintu bitandukanye no cyabiye dukiza ngo wandike ikintu hariya amabandi bacha bakomera ngo ni sawa ataco ubahaye kuko mwese mwambara amamambre mwese mugira amakotisation kugira ngo mutere intambwe rero ico bibaza yuko yari c'était safa yari mu buryo bwiyo kugira ngo agukonvenke wowe ubone yuko ari gitangaza arazi cyatumye abikubwira ibyo sino bijamo n'ibyo bibazo uvuga ngo ni kimwe cyatumye tutandukanye n'ibyo sino bijamo kuko ari ama conflamu udasanga atakamara bafitiye abantu igusa ico womenya nuko Mugisha igice cya gatatu igiye kuza kandi uburyo igiye kuza tuzobamenyesha nihagera cyane ntimugire impungenge none ko yari hariya ni mon frère ntakidashoboka kuri iyi si ufise
Urakoze cyane. Na mimi na swali moja. Asante baba. Nikisha kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Asante. Hii ni kazi ambayo ni wachache sana ambao wanafanya vitu kama leo kufikiria kitu kama hichi. Ndio. Ila kwa kuweza kuhakikishia watazamaji wetu ungeweza kuwaambia kwamba ni shirika association au ni mradi tu ambao unauanzisha baadaye utakuja kukata. Na kitu kingine tena ningependa kufahamu kwamba tayari mmesha jisajili serikalini leo kwa tambua kwamba mnafanya hii shughuli au bado mko kwenye process. Ndio. Hiyo swali. Mimi niseme kwamba huyu ni mradi ambao upo ambao utaendelea, si mradi ambao kwamba eti miezi kadhaa tu unakatika. Hapana, ni mradi, ndio maana tumefungua Mugisha Fasha Burundi. Ni kitu ambacho kitaendelea, itakuwa ni YouTube, watu watafuatilia kazi zetu mpaka huko pe Mungu atataka mwenyewe. Kwa hiyo na hii Mugisha Movie Company si kwamba ni shirika, hii ni kampuni binafsi. Umeona, si kitu kwamba eti tumekaa kamati tutakaa tujadiliane imekwenda vikarudi na nini, hapana. Ni kitu binafsi ambacho tumefungua na hii ina karatasi kitambo tu sana. Kwa hiyo inafahamika serikalini Mugisha Movie Company kitambo, muda mrefu sana. Isipokuwa tu leo ndio tumependelea kama tuoneshe rasmi kazi zetu na kile ambacho tumekifaidika na kile tunachokipangilia baadaye. Ndio. Nanje baze gatwori. Bambere nambere ndatangiye kubakeza cyane. Murakoze. Untabye mugeze. Haba ndafite ikibazo kibesha nk'ibibiri. Ikibazo cya mbere ngomba kubaza ko ikibazo cya mbere ngomba kubaza eske ibintu twese babona no munsi ukuntu umuntu atera imbere biriko biva muri YouTube channel yiwanyu cyane hari yindi nyingo baba mufise mukoresha. Abari bishisho tubaza kubaza. Je novuga yuko igice kimwe nka pursa zinga gabasha nka 10 nka 10% nene uvuga ko yiva kuri YouTube ku channel ya YouTube. Ibindi byinshi nibyo dukora twebwe dushaka yuko tubigaragaza kuri ku marezo sociaux. Bivanye n'inyishi wanyu rero ya formule ikibazo cyane. Hari abantu benshi cyane ahinyuma yacu bariko barakora cyane mu rwego rw'amareresi. Ariko abantu bakaba bizera yuko YouTube ari mu buzima bwabo. Urumva ibintu byose bari bihagaritse akazi bariko barakora kose nako kuri YouTube. Amanamu bibamuvuza ati iterambere mufise 10% nizo za YouTube. Abantu 90% nindi ni. Ese iki kintu mushobora kubabwira aba urundi kwaruka uriko yari bizera yuko mu buzima bwabo. Je nibaza yuko bujya nukongera ishaka gusa. Kandi nimba je mvuga ati ndonka 10%, hari abandi baronka 50, hari abandi baronka 90%, hari abandi ivana n'ishaka giwawe. Rero nibakomeze urugamba kuko nta ujya katamugoye. Nimuze mwifuza ibyoroshe gusa ngo mbona YouTube iko hivi, no, ifo kulita mu bandanye mongereza ibindi bikorwa mu je no vuga yuko ari nkiyo 10% kubera yuko kenshi sindabishiramo ingufu nyinshi cyane, mvuga ati ndabishiramo ingufu zikwiye na kwijana muri YouTube ku buryo ntokorera n'ibindi. Rero aho wumva ko bamaze kwitangira kuri YouTube nibongera ibikorwa, nibabandanye, nibacika intege kuko nta ujya katamugoye, kuko umuntu wese kwisi uzobona yashise ku ntambwe icankiriya afise historia yiwe. Abantu bose uzi kwisi batunze, umwe wese afise aho yavuye. Rero birashoboka abo bantu rero bako barakora muri YouTube ni ntango yabo, peut-être ejo cankijya ejo nibabandanya bazoronga amahirwe mu bindi batera imbere. Twe twifuriza yuko botera imbere, bokora ibintu byiza bihambaye bikomeye cyane. Ndashobora kumbwira ko cyane ongera Mugisha mwebwe muri mu bantu batangiye amareresi mu Burundi ndetse reresi ya amareresi akomeye cyane kandi yaramenyekanye hanze y'igihugu. Ikibazo nashaka kubaza ku bantu bari inyuma bari korakora amareresi nizihe nzira, hari inzira zibiri, inzira yo kuvuga ati iyi wiciyemo bivanye n'uko mije natanguye kera no kumbona buja move ukunda ibona iyi nzira wiciyemo nashobora kunguka, iyi nayo wiciyemo petete ushobora kunguka. Nshaka kumenya urashobora kubwira urwaruka iyi nzira wiciyemo bivanye n'uko twetwa tanguye kera hacho ukuramo, iyi nayo wiciyemo iyi petete ushobora kunguka. Inzira mbe wiciyemo atana kimwe uvanamo ni inzira y'ubuhumbu. Ubuhumbu, inzira y'ububandi, inzira byose birimwo. Urumva ugasanga umuntu ugiye muri entertainment
cyakora film kugira ngo ukumbure wirongera inkumi abandi birongera abagabo urumva ugiye muri ibyo ntacyo uzovanamo uri nk'umusore nkawe ugatangura inkumi ba Carlette bande ba Sia bande naho uzokwishikana nimba ari ikintu cyambere burya gisubiza inyuma abahungu cyangwa abagabo ubusambanyi kandi amagrupe menshi cyane y'abasiniyaste menshi singene no kuyenda naguru igituma kenshi badatera imbere nubwo buhumbu buri mu magrupe menshi kwasanga uri umudirector ariko kwegana n'umuntu uzi umurealizateur ngo ateye inda umukinyi wabo gusanga rero nakajagari nta migisha birimo urumva ubuhumbu cyo ni cyambere ikigira kabiri kumenya muri bande muri mu gihugu icyahe nibihe bikwiye gukinwa nibihe bitakwiye gukinwa hari ibintu ushobora kugaragaza imbere y'abantu n'ibindi ari bitera soni si byiza kubyereka abantu bijya bintu bitera soni rero Imana yahishije mu bihisho ko nyene mubyerekana abantu ko nta kamaro kabyo mugiye muri ibyo ngo muko by'abazungu ibiki bya bindi muzoba muko mukira yamigisha nimuzoyironga yamigisha mugasha mutanga gutera induru ngo kubera iki ngo tutatera imbere raba ibyo muko murakora nibyingira kamaro nibyo abarundi babatumye nibyo abarundi bakeneye ukomeza genda umurundi mu barundi dufise imico yacu dufise ibintu ubikoze ucuboneka ko watabuye babi rero ni kumenya rero ati iki kintu ndiko ndakora ndiko nategura yamara kizoba kiri munsi nikizoba ari gitera soni ikintu umuntu azoraba n'umuryango we wose umwana famille yose iravye nibyo terambere ako apana bya bindi ngo by'imisore gusa uwo katujoyego kubera ngo waronsa ama viewers menshi ikintu kigitera soni ngo waronsa ama viewers menshi ngo ukacuja hariya ngo ukacugara ngo je namaze kuba umustar no kora ikintu uziko kizo gutera iteka ejo ni wigendera bazosigira bavuga ati umuntu yari umuntu afise umutwe yarakoze ikintu gihambaye cyane kuko burya umaze gukora ibintu bikora ku mitima y'abantu bifasha abantu Imana iraguhezagira ikaguha ibintu sinzi ko muntegera neza ariko ufuse objective ati jewe bashake bamfate nambaye gusa je niyongere views gusa aya ma viewers uzuyaro mugabo suite c'est la suite c'est quoi bizoguhesha agaciro cyangwa nibigutesha agaciro voilà appelle l'ambiance c'est l'amour nyuma y'inyungu haza kanyarira niko bimeze rero nukwitahura mukamenya ati tyo turi he dukora ibihe bifasha abantu yego ikibazo cya mbere ni iki ufite je nabaye interesse cyane kuri iki kintu mwavuze cyo gufasha abantu kuri uno mwanya abariko baradukurikirana kandi hari abantu bafite ama complexe mu dusanzwe bizi ko hari abantu mu mitima yabo bafite ama complexe mbega iki gikorwa muje gukora turiko turaraba turabona yuko muri abamizima avec abamizima mugabo eske muzogikorera abamizima gusa cyane ni bose kigira kabiri naco niyihe nyungu niyihe nyunga nifasha Burundi izokunguka mwe mugisha move company muzokunguka muri iki gikorwa yego bo icyambere nuko no kumenyesha yuko nimba twahisemo kubishira hagaragara tukabahamagaza mwebwe ba kesi bande bashari ndabona bande bose bari ngaha bisigura yuko ari igikorwa tugiye tubire abarundi bose n'abatara abarundi bafite imitima yo gufasha sivyo bisigura yuko ari igikorwa cya bose hari ikintu kijanwa n'ukwemera ko umuntu n'ikindi kintu kijana n'ubuntu ahare turi muri domaine y'ubuntu iyaba ari ikidini twogiye mu misigiti tukababwira ati yamara twebwe tugira rutangura ukuntu no kubamagara mu bwe ngo muze tubamenyesha ibyo tuge turategura sivyo rero ntibagire complexe ngo ko tubona nk'uyu yambaye ukuntu none nta mizilma oya umuzilma ni foi y'umuntu kwemera ko umuntu ariko byose biri ku mutima twebwe tuzoshira imbere ni bwa buntu abantu tuzofasha kwanza ni bagene kukivuga kurifasha Burundi tuzodufise programme ya buri kwezi uvuga ari abantu bategereza tuzotangira ko 10 ibimuga impumyi tuzofata 10 ibimuga 10 abakecuru abandi bagendera ku gakoni kano 10 abatama 10
kategori nka zitanu buri kwezi bategereje kuzoza baronka imfashanyo ivuye ngaha. Iyo ni kuvuga iyo ni garanti. Twebwe turonse tutaronse ni garanti dutegerezwa kuzotora kuri icyo gikorwa. Icyo ni cyambere. Hama wavuze ati mbe inyungu mwebwe muzobironkamo muri Mugisha Movie Company muri sinema ni yahe? Inyungu ya mbere twebwe tuzobironkamo kandi niyo tuyishimiriza ni imigisha y'Imana. Kuko burya akese ibikorwa uzokora ubuzi imigisha nawe uzoba bikomeye gute naho bizogushikana. Rero tuko turundira ya migisha izotuma kuri Mugisha Movie Company, Mugisha Media, Mahadiri TV dutera imbere kuko ufashije nk'umukecuru agendera kugakona ati mwana Imana iguhezagire y'amajambo abakomeye cyane. Twego turazi icarico umugisha. Niyo mpamvu tuko tubana tuyirondera kuko turi mwisi yakuriyemo abantu b'amadayimoni, amashetani ni menshi cyane, abantu badakunda ko abandi batera imbere ni benshi cyane. Wowe niba uno musuko wagira ka YouTube kawe ukacanga mu kamodoka kawe, hari abantu badashima yuko uca muri modoka yiwawe, hari abantu bimvira ati akese tumushira hasi gute, twomworera ibikuba byiwe gute. Rero wihaye programme ati jewe yamara ibyo ibikuba nkora reka nzuze ntanga buri kwezi nose YouTube amadolari yiwanje nkuremwo $50 canke 40 canke 10 ndondeje abantu shoko bati bari musabire imigisha bizogufasha. Niyo ni code ndabahaye mwese muri ngaha n'abariko baradukurikira bafise ibikorwa byabo bafise amakampuni yabo bafise ibintu bikomeye bashaka ko batera imbere baze biyumvira ikintu cyitwa kurondera imigisha. Umugisha rero ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu dukiye kugura amahera, ni ikintu dukiye kwitanga kandi bijya bitabera no ku mutima. Ujya mutima wawe utanze kubera iki? Ushaka ko bakubona, ushaka ko muri YouTube bakubwira ati Mugisha abantu bamaze kubona. No, mu mutima wawe ati ndondera imigisha y'Imana kugira ngo ejo cyangwa ejya ejo uno musituri ngaha ejo muzokwandika ngo rest in peace Mugisha nzoba nigiri iyo nzoba ngiye hari ibindi bizokurikira hariya. Dutegurira ngaha rero two dushaka ijuru majambo make no gushaka ijuru. Voilà no. Ikindi kibazo nashaka kubaza mbega muri staff yawe barabamyizima gusa canke muracanze nyine n'abandi bantu? Baravanze muri si muri staff yanje no muri company yanje kwanza baravanze, harimo abamizima abaporo abakatolika turakorana bose nangora. Yego nakindi kibazo Mr. Mvan umetosheka au bado na swali? Asante. Akesi umetosheka? Nashukuru sana. Basi mimi niwashukuru sana. Ndabashimiye cyane.